ngo ndakubwire rero jewe nditonda ariko no gukara ndakara iyo hageze ku mwana wiwanje ndakara nkeneye kumenya umwana wanje arihe wamujanye he canke nimba ari kurambenda kugira ngo ushobore kunyegereza ntigikunda utazaranye n'umwana nawe mviraho kucerekeye kuvaho ntigikunda kuko kugeza isaha inzu namaze kuyitanga kandi ujya n'umwana mukuru arakomeye mu mutwe si umusazi ntagwaye yiyumviriye ko ntajewe agakurikira umuntu atazi arimenya azotegerezwa kuza kundondera kuko ni jewe nyina bivuze rero ati wajuje udasubira oya gusubira inyuma byo ntibikunda Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba ukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diyabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp sawa Aja numusaba kwita mema mbabare ndakwibeza kino kibazo umugore wangerageje kuraba ukuntu ndaba ukuntu twanyitwarako ushobora kubunya shaka kumenya ukuri urabyifuza ndakwanga okay none inyungu yakubunyana iri he nta nyungu nimwe ndabifisemo ariko nyine umutima wanje urakwanga twifuza kumenya ko impamvu ndakwanga cyane urabona ubuzima urimo urabona ubuzima urimo urabubona ubu buzima bwari ubw'umwana wanje wewe ni wowe watumye umwana wanje abaho nabi ahangayitse ku rugero na jewe ntigeze ndabishima
wewe niwe watumye ubuzima bw'umwana wanje bubaho nabi. Wewe niwe watumye se w'umwana wanje atiyumvira kuza kurondera umwana wiwe kumva zuko yaragufise. Amagogo yose umwana wanje yaciyemo, uguhangayika kose twaciyemo kwazanywe nawe. Niyo mpamvu ntigeze ndagukunda kandi atanaho nzo kwigera ndagukunda. ushobora kuba waribeshye, ushobora kuba atamakuru ahagije ufise. Ivyo uriko urambwira ngo ubuzima murabukuriyemo uriko uribesha cyane, kubera ko nanje nagiye kumenya papa wanje nkutse. Ivyo uvuga ngo mwabayeho nabi we n'umwana wawe, ku buzima buvuga nanje narabuciyemo kandi cyane. Ikindi kintu wibesha ko Imana ifise ukuntu yaturemye kandi inzira yagiye ituremera ziratandukanye. Niyo mpamvu abantu benshi cyane abantu bose tudaca mu nzira zimwe. Ngira nico gihe Imana yari yapanze kuzoduhuza nawe cyangwa kuzohura twese n'umuryango. Rero ntitwakagombye kujyana ngo twangane, ahubwo twakagombye kunga ubumwe. Uyu mwana wawe je ndamufata nk'umuvandimwe wanje, turavukana. Bivuze nimba tuvukana uri mama wiwe nanje uri mama wanje. Nico gihe umfate nk'umwana wawe nanje ndagufate nka mama. Tureke kujyana. Ntuze wigere urota mu mutwe wawe, mu bwenge, mu mutima yuko uzokwigera umwana wanje. Mfise umwana umwe. Kumbore hari n'amakuru utazi. Unyitege kuko kuva uno munsi turi kumwe ngaha mu nzu turabana. Okay. Murahawe ikaze muri Sanze. Nibiki kumengo washavuye? Umuhungu wawe nuko wamwigishije? Ndamurera yagize iki? Namureze nabi, namureze kubera kumbwira ngo niko namureze. Bishatse kuvuga iki? Wamureze yuko atazonyuba, wamureze azokwamanuka nkuko yishakiye. None yagize iki? Antegereye ngaho onye ku maiskariye. Urazi bitutse ambwiye. Arambwira ko atankunda, atanyishimiye, atifuza ko none aguma no ngaha. Aranambwira yuko ninabandanya kuguma ngaha azongirira nabi. Umungu wanje Juste. Umungu wanje ivyo bintu navyo yokora. Tangwe kumuharirira. Urumva ndumusazi. Nta bwenge ngira. Ndavyikuriye mu mutwe. Ku buryo ntazi Juste ibyo avuze yuko yoba ariko arabimbwira ari seriye canke ahubwo vuga neza nimba wewe ushaka kuba wewe wamuvuruze witwaje yuko uvuruga gute kandi ari umwana wanje. Urabona ivyo utanguye kumuvugira. Utanguye kumbona yuko jewe noba ndiko navuga ububeshi, sivyo? Canke muri mu migambi imwe. Umungu wanje ndamwizeye neza. Ivyo ntavyo yokora. Je nari ndabizi. Nari ndabizi yuko naho nza kubikubwira ataki na kimwe bikorako.
kumva uko umwizeye kurusha abandi, ari nayo mpamvu udashaka no kurondera umwana wanje. Uyicariye ngaho nyene wanezerewe waryohewe kumva uko umufise uyo onye, nta kindi kiri inyuma. Ubure migambi imwe kugira munyirukane, sivyo? Kuko biragaragara neza kukuntu yaje kuntuka, nawe ukuntu mbonye uri kuramuvugira neza biraboneka ko ari wowe wamutumye. Benda kubaza, umwana wawe numukurikirana gute? Je nta nubwo nzi kwasa n'isura yiwe ntoye ndabona, mugihe wabikunaniye kumukurikirana kandi ari wamuvyaye mwabanye imyaka. Kino je kuyerera mu barabara ndondera umwana. Abera marasa arakwegana uko byoba kose, ugiye kumurondera ndabizi ntiwo mubura. Basi ukabishiramwe n'utuguvu na dukeyi bikaboneka yuko umwitayeho. Cyangwa muri mu migambi mwa gushaka kunyica. Kwikuragira kure. Urumva reje niko ndamubeshera umwana, mfata nk'umwana wanje nivyariye. Ubu unye ndatangwe kumubeshera. Aho wenyene nk'umuvyeyi wawe wafashe ukamuhanura ukavuga ati just ibintu wagize si vyiza, utangwa kumushigikira. Kwikuragira kure. Akuri abantu bagore mu bintu byo kwivumbura. Je nze guhiga umwana mu barabara ahantu hose. Ntazi, je ntawe nzi ni umuzigenda umuzigero. Nice. Nice. Uri kuranywa itabi? Kuva ryari umutabi? Uri kigange so canke nibyo usanganwe? Nice. Hari byinshi nihanganiye. Ariko ushaka kunsigurire. Nitabi. Waranyoye inzoga ndakwihoza, warayerera ijoro, wakoze buri kimwe cyose gwaza umutima wanjye kwihanganira. Ariko isino byihanganira. Itabi. Ariko urafise ko rundi muntu je ntazi. Nice tubana mwino nzu. Yoba ari rundi muntu ntazi jewe ntabasha kumedita ngo ndamutahure. Akaborerwa ndihangana, kuborerwa ndihangana. Kuyerera ndabyihanganira. N'ibindi ntokubwira. Ndagerageza nkihangana nkahereza umutima wanje. Ariko nitabi. Ntago yombwira. Saa 8 z'ijoro uritoye urabyuka uraza ngaha kunywa itabi. Nice, uri murangerageza. Biboneka ko hari byinshi utaranyereka. Urundi muntu nice. Kuna mu gitando kaza kunywa itabi byo biranyumice. Ariko ndacafise umutima kwihangana. Nice, nkuko nabikugenda gukunda. Nzogerageza kwihanganira. Ariko hoho woba yuka ingaruka zitabi kurinywa ikivamo. Hari kugwara amahaha, urumva? Hari guhura n'ingorane zitandukanye. Hari kuziba imitsi kubera itabi. Basi ntiwikunda. Ushaka kuva ku isi vuba vuba. Urwaye kanseri kubera itabi uri kunywa.
ufise iki kibazo gituma widoroga bigeze ku isaha? Nahise sowe mbaza mbwira ingorane iri gutuma uri kunywa itabi ibibazo ufise. Waburaye wapfushije hari ingorane. Bosco, ubuzima bwo kuba ngaho bumaze kundambira. Mwanya umwe ngo impuzu ngufi, inzoga, tabi, uri kumbangamira cyane. Shaka mbeho gute? Shaka mbeho gute? Je mwanda kwinjira mu buzima bwawe. Nta musi rumwe ndigenda kwinjirira. Nimba je ntara kwinjira mu buzima bwawe. Ni gute je ukomeza kunyinjira mu buzima bangamira? Mbuza buri kimwe cyose. Shaka bigende gute? Je ndarusha. Bisa nigiye kwiganira. Barafuroze. No musi ko mbona umengo ufise umunezero mwinshi mu mengo ku mutwe ngusa kuratwenga imikate cyane gusa rero burya gato iyo wishimye nanje banishimye ndanezerwa mbonye unezerewe Nisanzwe papa hari umukobwa nahuye nawe tweze kuba tubirimo kera nkiba kwa mama ariko mu nyuma tugatandukana kubera umubyeyi we nigeze anyishimira rero nahuye nawe ebana ambwira ko nawe mu nyuma yavuye atandukana n'ababyeyi aja ku ishuri nko kwizera umukobwa jeje nyine ndamubonye numiwe ndavuga ati nuko yaratagasiye asa neza inzobe urumva umuntu umenyere hariya muri bya biguturiya ibitenge ibitambara avuze ati uyu mukobwa frere asa neza pe nyine kuva ndamubona nyine mbona ishusho yiwe nkisanga natwenze ndishimye niyo mpamvu wanezerewe cyane wakunze ukunda bagushajije none uwo mwana umuravye ko wumva mwahoze mu rukundo kera wabonye ubu ameze nk'uwo gukunda cyangwa ameze nk'uwo yoba yifitiye uwundi muntu wasanga uri kurashuha ariko ugasanga wowe yifitiye uwundi muntu ariko yagushuhiye nyine nawe nk'umuntu nyine mwabana kera umukobwa nje nshingiye kuntu twayazi ashobora kuba akinkunda kuko yambajije ngo shiste muracankunda kakera rero umva umuntu arinze agira amakenga yo kumenya ko kimukunda oya muntu nawe babirimo ariko rero jewe muri jewe burya sinkizerera mu bintu by'inkundo cyane burya papa byose abagenzi barahemukirwa cyane ibyo bikanyigisha rero buri kintu kibaye cyose kimbere isomo rero abakobwa b'ikigenerize baza ku muntu benshi barondera amaronko bafite icyo bamurondera ko amaprofi cyane cyane rero muzanye nko ngaha akabona uba muri inzu imeze nk'iyi ntaba akibonamo urukundo bakibonamo inzu rero sinkizera mu bintu by'inkundo cyane niyo mpamvu nawe ndabivuze ku ruhande nita ku buzima imana niyabona ko izo muwungiriye w'umutima bizoba ariko ubonye vraiment n'ibindimo juste icyo ndagukundira uwo muhungu akuze kandi yugurutse mu mutwe akuze mu mutwe mucamari kubera ko burya ibintu by'urukundo cyangwa iby'inkundo tugiye turahaba inzobe dushidukira ubwiza bwo mu maso tubona byo duhanga icyo kintu ubuze nico nukubanza ukagenzura ukabona ko ari umukobwa w'imico myiza ashobora kubaka tubakurikiye ibintu ataraba ngo baheza yibaze ngo akurikiye ibintu kuko aho ni ikibazo
burya je naje ubwanje igihe nkunda Aline tubana na Aline nasanze ari umukobwa yari afise imico myiza atakurikira ibintu yankunze atandi ikintu afise umva rwa rukundo ruri original yari umukobwa mwiza iwacu nta muntu n'umwe yasa nawe mama wawubona niyo mama numva ashaje ariko izongereza kubera ko nta muntu basa ariko kubw'urukundo yankunda aranyikundira kandi atacumvise rero burya si byiza ko umuntu ashira imbere ibintu kuko ibintu birarondegwa kuko nk'uko yagiye ingene nari imeze ntiyari gusobanukirwa yuko iki gihe nzoba ndi uwundi tureke gukunda ibintu kubera ko ejo hacu ntawe uhazi Imana yashobora guhindura ibintu kunda umuntu ukunda umutima we ukunda uko ameze Imana irahindura ibintu papa ibintu mvuze n'ibyo burya umvise iyo nkuru yawe na mama kintu ndonka ide ugomba kumuhisha Juste we nyawundi mugaragariza undi Juste yarasanutse kugira ntazigire ashidugwa n'ibintu yego nibyo kabisa sheri ufite ikintu nabaki cyatumye ndaguhamagara ntunanyumva ahubwo waje ryari ntukimbona nyatari n'ibibazo by'akazi shawe ujya ku kazi biba bitoroshe ndi kwimbira ku bijyanye idosiye aho polisi hano sheri hama ninjya gusama amahera gusoma narindiriye ko wibwira ikintu ndabura niyo mpamvu nahisemo kuza kubikubwira ntabwo numviranye subiramo numve uvuze gute ninjya gusama amahera gusoma arashye yahetse sitoke irahari isanzwe ihari naguhaye irake 3 mu ndwi imwe indwi imwe iheze irake 3 ziraheze sigurira neza irake 3 ziraheze zirahetse wazikoresheje iki rero bosheri urabona nyene inzara zanje urabona ko mbere udisa neza nabonye inzara zanje zimeze nabi ndagenda barazikira ndagenda muri anniversaire n'abagenzi baragura turaryoherwa nanje nanse kwimaramaza nanje ndabagurira so uduhuzu natwo hari hasigaye dukeya naciye ngenda ndagiramo shopping hama ndongereza impuzu ashiki birahetse uko nyine ibintu byagenze urageze uti narasohokanye n'abagenzi narasigishije inzara narakoze imisatsi nibyo uvuze bisigure ko irake 3 naguhaye zigomba guhana n'ukwezi araheze mu ndwi imwe nibyo ushatse gusigura akusiye urakwije mu mutwe ntukuje mu mutwe raba ubuzima kuno bwe bw'iki gihe urafata amahirira yake 3 naguhaye uragenda urasorora bahabara ndira kwita amahirira biri solo fese itaraga shari hageze aho nkubita ndabuze bicara ngira hageze aho nkubita jewe na mama yambaye ntankubita twubane shari twahuye amenye yuzuye akantu hageze aho nkubita jewe